Ndasokora mutsamase muri ko murakurikirana makuru twabateguriye kuri uno munsi wa kane igenekerezo rya 21 ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2020 akabagizwe na zimwe mu ngiro nkuru zikurikira. Abahagarikizi b'amatora bo mu bugambwe CNL barahagaritswe baratabwa mu mvuto abandi barirukanwa ku biro vy'amatora n'igipolisi ku munsi w'amatora wejo bose bakaba bagirizwa guhungabanya umugambi w'amatora. Murabikurikira mu ntango za no makuru. Na muntu numwe ashobora kuguma kwisunzu uyo ni Petero Nkurunziza abivuga agereranya abaraye barahiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu ko bameze nk'umurimyi ashobora kuronka umwimbu mwiza w'umwaka ukurikira umwimbu ukaba mubi. Mugambe nawe wadasigana ipono utemewe na leta wasubiye kumenyesha kudashigikiye izova mu matora yarayabaye kuri wa 20 rusama kuko yisunze ibwirizwa shingiro ryo kuwandwi ruheshi mwaka wa 2018 ari naryo ryasenyuye amasezerano yarusha. Izi ni zimwe mu ngiro nkuru zigize ano makuru. Ndasubiye kubaha ikaze abahagarikizi b'amatora bo mu bugambwe CNL baratawe mu mvuto n'igipolisi ku munsi w'ejo w'amatora hirya no hino mu ntara nka zose z'igihugu kuva mu gatondo gushika ku muhingamo hageze guharura amajwi. Igipolisi nicigeze kiborohereza hamwe mbere baraciriwe n'imanza zikibiriraho ariko hatari hake yigaragaje amakosa y'abari mu mugambwe uri ku butegetsi. Igipolisi cyasa n'ikiraba rijya tubibaze mugenzi wacu Thierry Bigirindavye. Mu buraruko bw'igihugu mu ntara ya Kayanza umunywanyi w'umugambwe CNL wo muri commune ya Rango yarayaciriwe ihadabu ry'amafaranga 200 y'amarundi mu rubanza rw'ikibiriraho yagijwe na sentare ko yahungabanije amatora ariko mu mburano ziwe yavuze ko yanse ko hari abantu batora incuri renga imwe. Ibusinde muri Gahomba aho nyene mu Kayanza abantu batandatu bari bahagarikiye amatora barongitswe n'umugambwe CNL baratawe mu mvuto n'igipolisi ejo ku muhingamo bagizwe ko bashatse kwankira igipolisi ko amajwi harugwa ariho kiri. Aho nyene mu buraruko bw'igihugu mu ntara ya Ngozi muri commune ya Marangara abahagarikizi b'amatora batanu bo mu mugambwe CNL barafashwe n'igipolisi bagizwe gushaka gutoba amatora. Muri commune ya Kiremba mu ntara ya Ngozi nyene hageze guharura amajwi 15 mu bahagarikizi b'umugambwe CNL barafashwe barafungwa abasigaye batungwa nayo bameze banyagamagara. Amajwi akaba yagiye guharurwa atabahagarikizi b'umugambwe CNL bahari. Mu ntara ya Muyinga mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu naho nyene abahagarikizi b'umugambwe CNL ntiborohewe. Muri commune ya Giteranyi hafunzwe 12, muri commune Muyinga 5, Kobero nayo 2. Aho hose bakaba bagirizwa gutoba amatora. Mu manuko bw'igihugu duhereye mu ntara ya Rumonge, sentare nkuru y'iyo ntara yambitse izera abahagarikizi 9 bo mugambwe CNL bari baraye mu gasho. Imakamba henshi ku biro vy'amatora abahagarikira amatora bo mugambwe CNL barirukanywe. Muri commune ya Nyanzarake hoho warungitswe na CNL guhagarikira amatora yarakubitswe arashaya. Mu mabanda umusenere yitoza kuja mu nama mpanuzwa ya commune yaraye afashwa arafungwa. Mu ntara ya Bururi naho nyene ahitwa mu Gasanda n'Inyabukumba muri commune ya Vyanda abahagarikizi b'umugambwe CNL barirukanywe ku biro vy'amatora. No mu ntara zo hagati mu gihugu abanywanyi b'umugambwe CNL baraburabujwe. Nko mu ntara ya Gitega ku mitumba ya Bihororo, Nyambeho, Mitemere na Nyarunazi abahagarikizi barungitswe n'umugambwe CNL barahagaritswe bagirizwa kugumuka. Mu ntara ya Mwaro naho nyene abahagarikizi babiri b'umugambwe CNL barafashwe n'igipolisi baca basubirizwa n'imbonerakure. Mu burengero bw'igihugu mu ntara ya Bubanza abahagarikizi 5 b'umugambwe CNL barahagaritswe n'igipolisi bajanwa gucirirwa urubanza rw'ikibiriraho muri sentare. Mu Cibitoke mu Rugombo Edouard Ntawuza hihera arongoye gwaruka rw'umugambwe CNL yaranyurujwe n'ubu akaba atawuza irengero ryiwe. Aho nyene mu ntara ya Cibitoke mugwi abanywanyi 5 b'umugambwe CNDD-FDD barafatanywe amakarata menshi yitora ku ishuri shingiro rya Buhindo ariko igipolisi kiranka kubafata. Ahandi abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD bafatanywe amakarata menshi ni ku mashure shingiro ya Karurama, Buhinyuza na Kagazi. Aho igipolisi cyafashe abanywanyi 8 b'umugambwe CNDD-FDD bafite amakarata menshi yitora ariko inyuma y'amasaha 2 gica kirabarekura. Abatari bake bakabona ko igipolisi cahengamiye ku mugambwe uri ku butegetsi. Gushika n'ubu uburyo bwo gutuma tumanako amakuru biciye ku buhinga ngurukana bumenyi bwa internet ntiburatangura gukora. Bwugawe mu mutwenzi imbere yuko amatora atangura bukaba butarasubira kugurugwa.
Thierry Bigirindavi tumukengurukire ariko yamara umuvugizi wa Agatogwasa ku mugabane wa Buraya Aime Magera wamenyesha kwa atagukekeranya intsinzi yatahukanye umukuru w'umugambwe CNL Agatogwasa. Aime Magera agasaba abarongoye igihugu gushira aho umunyagihugu yashize. Tumukurikire. No kuvuga ni terabwoba ryari risanzwe rihari, ariko ivyo vyabaye imfaha gusa kubera abarundi sinzi bakeneye ko ibintu bihinduka. Umugambwe CNL werekanye yuko ari umugambwe abanyagihugu bakeneye, ari umugambwe wa mbere mu Burundi, ari umugambwe ugomba kuzana ihinduka mu Burundi. Nuvuga yuko umunezero ntangere kuko intsinzi yabonetse ku barundi bose, na cyane kandi umukuru w'umugambwe nyene cyubahiro kwa Sagato akaba agiye kuturongora mu misi iza. Nukuvuga rero turagabishije, mwabonye yuko abarundi bagerageje mu bwitonzi bwabo, barihangana barakubagurwa. Ivyo baberekanye muri campagne electorale ya indwi zitatu zirangi no basubiye kubigaragaza. Dusaba yuko ubutegetsi, igipolisi, igisirikare, CNDD-FDD ishaye ntahishitse bemere yuko batsinzwe, hanyuma umugambwe CNL cyane cyane umukuru w'umugambwe nyine cywa Sagato agiye gutwara abantu bose. Amatora yo muri uyu mwaka ngo yatunganijwe atamfashanyo ivuye hanze nkuko vyamye mu myaka yeze. Ngo amatora rero yerekana vy'ukuri ubwigenge bw'abanyagihugu. Ivyo vyashikijwe na Petero Nkurunziza ku munsi wa gatatu, akaba hari Ngozi aho yarahejeje gutora, aho akanuzana ko Petero Nkurunziza akaba yongeye aravuga ko amatora ameze nk'uwimbura umwaka umwe ashobora kuronka umwimbu mwiza, uyundi mwaka bikanka. Kurikira Petero Nkurunziza. Aya matora tuyatunganije atamunyamahanga no uvuga avuye hanze aje kuyadurumbanya nkuko twabibonye muri kahise. Bisigure neza yuko rero aya matora agaragaza neza kwikukira kw'abarundi, ndetse ko ari intsinzi y'abarundi ko ari matora twagiye turarumba kahise atamara kabiri. Bisigure yuko rero aya matora yatuvunye, dutegerezwa kumva neza yuko arwacu n'ibizova mu ko ari vyacu abarundi tuza atantu bavuyemo. Tubashaka kubwira neza yuko amatora burya mu ntambwe tugeze ko amatora ni intambwe imwe mu buzima bw'igihugu. Amatora ntabeshaho abantu, amatora atuma turonka inzego twifuza n'imigambi twifuza. Tuvuye ko rero duca ubwenge kino gihe twumve neza yuko bivuye mu matora kino gihe ari vyacu, ari vy'abarundi, kugira ngo nakazoza tugasangire twese atanumwe avuyemwo. Byukuri rero tujye kuraba rero nyifoto itari nziza muri kahise ko kwitambika imbere byavuye mu matora kwari kutamenya. Uwe ndazi neza yuko abarundi bigishije uzanyigisho zo bizikana igihugu. Turamaze gutandukanya icasi n'ururo, tukivuza yuko abaronse menshi aronse make bikebezovamwe byinshi. Nta muntu yama wa mbere imisi yose. Uno munsi batera imbere gakunda, ejo bigakanka amakandi basubira. Niho guteragira umuntu agiye mu matora byo guteragira uno munsi akimbura umwaka akimbura, muri mwaka gusanga ntiyimbuye, muri mwaka yateragiye gusanga arimbuye. Turiho mu imenyerezo rero yuko amatora ari nko guteragira, urarimukimbura cyangwa ukarimarima. Icoba cyose mu matora yarayabaye kuri uyu wa gatatu nuko coza kizaniye amahoro abarundi, bivugwa na Dieudonné Nahimana, umukandida yigenga mu matora yo kuri wa 20 Rusama. Dieudonné Nahimana agasaba abarundi gutekana mu kurindira ibizoyavamwo. Uko vyogenda ko ariko kose ibintu byose byotoza gukorwa mu rutonde kandi bigaca mu tungane, kugira ngo ntihagire ikintu kimwe cotuma ari Murundi akomereka canke Murundi afa azira gusa yuko bamwe bemeye canke abandi batemeye ibijanye n'ibyavuye mu matora. Nogomba gusaba rero yuko abarundi bagumana mu mutekano, ariko kandi ababifitiye uburenganzira twarungitse mu kuduserukira mu mabiro y'amatora yuko bagira uburenganzira bukwiye gushobora gukurikirana neza ingene biriko biragenda. Nitwabona rero hari ibitagenze neza, naho hari amategeko abitunganya mu ingene dushobora kwitura ubutungane kugira ngo dushobore kuraba igihe byo batagenze neza kugira ngo dushobore gukosorwa. Mbere n'imbere naho abantu bavuga ati byagenze neza, hamwe heze bahejeje gushikiriza ingene amatora yagenze, twosaba yuko arafise umunezero ngo bikora mu buryo atawundi yo kumva yuko atakaje uburenganzira bwe bwo Murundi kuko abatsinze abandi nabo batashwe gutsinda amatora. Ariko kandi uba yasanze atatsinze ugasanga byagenze mu rutonde, naho nyene akavyemera kubw'ineza igihugu, kubw'ineza ya bose. Ariko dusanze hariho naho utagenze neza tukitura ubutungane bikaja mu rutonde kuko bisanzwe bitunganije amategeko.
Tuna makuru kwino nkuri vunaguye mushikiranganje w'imigenderanire w'Ububirigi Philippe Goffin arashima igikorwa cakozwe n'abarundi muri aya matora kabazwa ko hari na bamwe bahasize ubuzima mu nteguro yayo mu itangazo ryashizwe ahabona kuri uyu wa kane. Philippe Goffin asaba abanyepolitike b'abarundi kwirinda amajambo avangura akanacanishamwe abarundi. Goffin akaba yahamagariye abanyepolitike kumvikana bakaja hamwe kugira bashireho icuka ciza ca politike inyuma y'amatora ubahirijwe ishaka abanyagihugu babicishije mu matora yo kuri uyu wa 20 Rusama. Nawe babwiye mugambwe iprono temewe na leta asubiye kumenyesha kudashigikiye bizova matora yo kuri uyu wa 20 Rusama uko yisunze ibwirizwa shingiro ryo kuwandwi ruhesha umwaka wa 2018 nako ari naryo ryasenywe amasezerano yarusha. Umugambwe uranegura kandi njyane n'ubukozi bw'ikibi byaranze imyiyamamazo yo gwigwanirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Kurikira Emmanuel Nkengurutse n'umuvugizi w'umugambwe iprono utemewe na leta. Into ya mbere nuko ayo matora abaye ashingiye ku ibwirizwa nshingiro ry'ibihumbi 2018. Iryo naryo rikaba ryarakuyemwo amasezerano yarusha rirayahamba. Hanyuma rero uca wumva yuko amasezerano yarusha avuyemwo iyo bwirizwa nshingiro rishasha rizana indwara y'umugambi umwe, hanyuma rigakumira imigwi myinshi y'abarundi. Noneho rero kandi ukaje usanga rero ya ntwaro rusange dukeneye, intwaro izana amahoro ikazana n'ukumvikana kw'abarundi ikabigiye, nije gutuma tutayashigikiye. Ugiye kuraba kuri iyo mvo ya mbere hari imigwi myinshi y'abarundi batashobora kuronka aho bavugira uruvugiro rwabo bacamwe kugira ngo batore indongozi zabo zizobaserukira ziravye inyungu zabo. Rero nico gituma twebwe tutoyakurikira. Imvo ya kabiri nuko uravye ingene igihugu kimeze mu vyerekeye vy'umutekano n'uburenganzira bw'abantu, ayo matora ntaco ashobora kuvyara kizima, ashobora kuvyara ikintu ciza kitunganiriza abarundi bose. Kanatsinda murabibona ingena imyamamazo yabaye muri iki gihe, ugasanga nukutukana nukwicana nukomerekezanya nurugirana, kandi ukaca usanga ingorane n'imwe nuko umugambi uri ku butegetsi ari wo ufata iya mbere mu kutoteza abandi batari kumwe, na cyane cyane abanywanyi b'umugambi CNL wa Gwastogwas. Ni ucubibona yuko ibihe turimo bitashobora kuvyara amatora meza. Tubanaye n'amakuru twabateguriye. Abarundi barifuza ko haba ihinduka ry'inzego kugira barabe ko boronka gahengwe. Umukuru w'umugwi w'amatoza ku Burundi Dudu Diane akaba yabimenyesheje buca haba amatora yo kuri wa 20 Rusama mu biganiro ya radio Badagi Deutsche Welle. Yaribukije bimwe mu vyerekana agahaze niho nyangwa byagate y'akazi na muntu hamwe nuko atabarorezi mva makungu bahari kugira babe ivyabona vyayo matora. Kurikira Dudienne akabasubirwa mu Kirundi na mugenzi wacu Reverien Bazikamwe. Répéter 3 points, il y a 3 critiques de fond que nous exprimons. La première critique, c'est que les libertés fondamentales qui garantissent des élections libres, indépendantes et crédibles ne sont pas respectées. Hariho ibintu bitatu bikomeye tubona ko bibuze kugira twizera ayo matora. Icambere nuko agateka kazi na muntu kabangamiwe cyane bigatuma ayo matora atizegwa, haba kubuza abantu uburenganzira bwabo, gusinzikaza ubuzima bwa kiremwa muntu, gusesagura ubutunzi bw'igihugu. Icya kabiri nuko inzego zashizweho ngo zitunganye ayo matora atabwigenge zigira, ziri mu kwaha k'ubutegetsi. Ubwa gatatu nuko ayo matora atagira abahagarikizi, baba abavuye mu karere cyangwa abishiramwe mpuzamakungu ONU.
dufatiye ngaho biraboneka ko ayo matora atizewe ico nobibutsa nuko abanyagihugu b'abarundi babayeho nabi cyane bigatuma bifuza ko hoba impinduka mu gihe muri iki gihe biteze icyo amakungu yobafasha ni no muri iyo ntumbero twebwe umugwi ujeje kugira amatohoza ku Burundi twasohoye iri tangazo abantu rero bakwiye kwama biyumvira ingene botora inyishu z'ibibazo biciye mu biganiro hakaba hariho benshi mu Barundi batandukanye bama bitanga kugira igihugu gisubire kumera neza abantu bizere ko agateka kazina muntu kagiye kubahirizwa ubutunzi bw'abanyagihugu bwisununure n'ayabariko barahiganwa nabo babe bazi neza ko atakibahungabaniriza umutekano. Burundais qui s'engagent sur le plan politique démocratiquement souhaitent que leurs droits soient respectés. Turanera amakuru twabateguriye runani rw'abamenyesha makuru mu Burundi UBG ruheruka gutanga ubushimwe ku bamenyesha makuru bamwe bahunze abamenyesha makuru bakaba batsindiye ubwo bushimwe mwiganwa ryatunganijwe ku munsi mpuzamakungu hariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru usanzwe uhimbazwa ku wa gatatu Rusama ariko uhimbazwa y'uwo munsi yigijwe inyuma kubera kwikingira ikiza ca corona iyo iganwa rero rikaba ryakozwe ku makuru no ku biganiro bitandukanye. Frank Kaze yarakurikiranye ivyo birori tumukurikire. Wari umunsi udasanzwe kuri Emile Nibasumba na cyane ko uwo mumenyesha makuru wa RPA yatahukanye ubushimwe bubiri kuri we ngo ubwo bushimwe bukaba bwerekana ko ubuhungiro butatumye abamenyesha makuru barera amaboko. Ako gashimwe gasigura ko naho abamenyesha makuru bamwe bishwe kuva mu 2015 abandi baromogwa barahunga igihugu akazi kabandanije ukuri kwamye umwuga ntiwigeze upfa umwuga warabandanije. Desire Hatungimana we yaronse agashimwe ka mbere mu gisata c'amakuru uwo asanzwe arongoye uruganda rw'amakuru muri radio Inzamba Gateka kawe abona ko ivyo vyavuye ku rukundo rw'umwuga ikaba ariyo mpanuro aha abo basangiye uwo mwuga. Icyo nobwira abamenyesha makuru bagenzanje ni gukunda umwuga. Ukora umwuga w'umumenyesha makuru atawukunda ni kumwe aho ravuga ni nk'imvurirwa mu ishyamba. Ukora umwuga w'umumenyesha makuru ukunda usha no kurara wicaye abantu bakibaza ati mbega akorera amamiliyoni naho no gukunda umwuga. Icyo umuntu akora agikunde acitangire hanyuma munyuma naco nyene azogera igihe abona ico gikuyemo. Bubaye ubwa mbere urunani rw'abamenyesha makuru UBG rutunganya ihiganwa nk'iryo ariko ngo ni intango. Alexandre Niyonge ko arongoye UBG avuga ko urwo runani rutegekanya kuzokwagura ibisata muri iryo higanwa muri kazoza. Ejo turashobora gushiramwo n'ibindi bisata hano vuga nk'abandika mu binyamakuru za televiziyo canke n'abandi. Ivyo navyo nyene nivyo turiko dushobora kwiyumvira ngene twoheza tukabishiraho. Uno munsi ntawovuga ngo kuri iyi tariki hazoca hakurikira iki ariko igikuru nuko ni intambwe duteye kandi itazosubira inyuma tuzobananya dutera izindi. Abamenyesha makuru bahungiye mu mahanga na cyane mu bihugu bibanyi barenga 100 abatari bake bakaba babandanije gukora umwuga wabo. Amashirahamwe bahuriramwo nayo akabatunganya ibikorwa bitandukanye byo kubahuza no kubatera inkunga. Arakoze Frank Kaze dureza no makuru tubibutsa ko amenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu bakwije kuri uno munsi wa kane imisa 213 bafunzwe hakaba baciriwe munyororo wo gufungwa imyaka 2 n'igice hamwe n'iyadabu ingana n'umuriyoni umuntu umwe na sentare muri igihugu mu ntara ya Bubanza. Tubutse ko abamenyesha makuru bahagaritswe igenekerezo rya 2022 gitugutu umwaka uheze muri Bubanza bakaba bahagaritswe bagiye gutohoza inkuru muri komine ya Musigata ariko habera intambara hagati y'abitwaje ibigwanisho n'abajeje umutekano. Christine Kamikazi Agnes Ndirubusa Terence Mozezi na Egide Harerimana bakaba bagirizwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Nano rero cyose amakuru turashikiriza kuri uno munsi wa kane ndabakenguruke mwese mariko muradukurikira naho utaha.